turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mu gisagara uvuye ruguru baca bakubwira amategeko yaho, ngo bavuze karibu ngo uca winjira, bakavuga iyindi karibu ukinjira muri saro, hanyuma rero bagiye ku meza bakavuga iyindi karibu, bataraguha iyo yindi karibu ntushoka watata ku mameza y'abandi. Ariko twebwe siko biri hariya ruguru, eka abonye aho bariko barajya ucukaraba ukarya. None rero ntagire uwitinya, karibu dusome hariya mu cete candikiwe Abaroma igice 18 ku murongo, turahera ku murongo wa 31. Abaroma igice 18 umurongo wa 31. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nibaza ko mwahabonye. Jewe mfise Bibiliya yasubiwemwo, ni nomero 193 mu isezerano rishasha. Ariko izakera sinzi 177 mu gice c'isezerano rishasha. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uvuga ngo urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta yarazutse, ari iburyo bw'Imana, bitaye ko aragirane aradusengera. 35. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, ni ibyago, n'uguhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde, canke n'inkota. Nk'uko handitswe ngo twirirwa twishwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ibyo byose turushirizaho kunesha kubwo uwadukunze. Kuko menye neza ntakekeranya yuko naho boba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganzi biriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Muvuge mwese muti amen. Ijambo tugomba tuvugane ko canke duhagararako Imana yashize mu mutima wanje, ninde canke niki cyo gutandukanya, cyo ntandukanya n'abakozi b'Imana, cyo batandukanya niki? N'urukundo rw'Imana, n'urukundo rwa Kristo. Mbega n'inzara, mbega n'uguhamwa, mbega n'ukwambara ubusa, mbega n'ukuba mwirinde. None ni giki kigomba kigutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Hashobora kubaho impamvu nyinshi
hashobora kubaho ibibazo byinshi, hashobora kubaho amagaragazwa menshi, hashobora kubaho intambara nyinshi, ariko ikibazo ni iki: mbega ninde, mbega ni igiki kigomba kigutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbega ni wewe, nuwo mwicaranye, n'uri hariya, mbega ninde agomba gutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Kuko menye neza ntakekeranya yuko naho rwoba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Imana nihabwe icyubahiro cyane. Burya inzara irabaho, inzara irabaho. Aha n'ubu uwobaza neza, watohoje neza, ntihabuze uwirikira hekenya, ntihabuze umuntu kiriko kirabambura mu nda, mbere ntihabuze n'uwaburaye, kandi ntihabuze n'uri karibaza ati uyu munsi rirenga gute, ntihabuze n'uri karibaza ngo mbega ninava hano ku rusengero mbega nshikirahe, kw'intambara ari nyinshi, kw'ibibazo ari byinshi, mbega uyu munsi ho rirenga gute? Ariko nivyo nyene none bigomba bigutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Naho bo barafise ububasha bw'iyi si, naho yoba ari umuntu afise igihagararo cyo kuja hejuru, canke ikindi kintu coba gifise igihagararo cyo kujepfo, nikigutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Mbere ngo naho rwoba urupfu, agahimbo kabaho. Mu Kirundi hariho umuntu Kirundi bavuga ngo urahimbye ntaco yimena. Umuntu agahaga gose mbere akavuga ngo inzara niki. Ubundi mufurunisere yarambwiye yaragiye kumena amabuye ngaha ikiriri, ahura n'abana bariko bariruka bavuye mu rupangu bariko baraca muri korotire, hagati ya korotire na tujya duti batera kuri korotire twitwa imicongoma, bariko barabundabunda. Hanyuma rero baca barabaza uwo mufurunisere azanye amabuye ngo hewe nguji wacu, ati nje ngaha mu rugo nzanye amabuye. Ngo ntiwinjire, ati kubera iki? Ngo ukinjira akazi kawe ngo baraguha amata. Uwo muntu aribaza ati none muriko muhunga amata? Amata rero urashobora kuyanywa hakagera igihe ari ukuyaduhera, ukaduhera bayakubohera ko ngonywa mbere kugeza naho wibaza ko mu miserege ari ariko aratemba agahimbo. Umuntu arashobora gusonza ati akibaza ati none jewe hazogera igihe ndya ngasigaza, hazogera igihe ndya nkazimana abantu indya zikaguma ziriho, ivyo bizobaho ryari? Naho yoba ari inzara, oya ntibigutandukanye n'urukundo rwa Kristo.
naho koba kugenda ubusa kugenda gusa naho koba kuba mwirinde ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo ntibigutandukanye n'urukundo rwa Kristo. None ninde agiye gutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Canke ni igiki kigomba kigutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Maze kumva ya majambo aje mu mutima wanje, mwijoro nabonye akantu kameze nk'imbata n'agakoko kameze nk'imbata. Hanyuma rero murabona imbata itora gutya, izana umunwa gutya. Mugabo iyo mbata mbona yaramugaye oriye yo kunoba gutya, izosi ryaragarutse rigenda kugwa inyuma, mugabo n'inyuma igatora. Hanyuma nca ndabaza umuntu ati none kwiyi mbata mbona yamugaye gutya nkabona mugabo itarapfa, none nkiyi iriho gute kandi yamugaye gutya? Umuntu arambarira aturazi gitumiriho te ngo nuko ikibasha kunoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome hariya mu gitabo c'abami, abami ba mbere. Mbega uracatora? Uracashobora kurya? Abantu bakuze iyo bagwaje umuntu baramenya batuye umuntu araremvye mbere ntazohava. Mugabo wewe ukiri muto utaragwaza umuntu ngo ubone nge napfa, uguma wibaza gusa ko ariho kukubona gikanura. Mugo umuntu akuze aje akakurabira urwaye cavuga ati uyu muntu araremvye kandi ntazohava. Sinzi nabo ngene ziba vyifashe. Igice ca 19 abami ba mbere ca 19 murongo w'indwi. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyukurye urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka ararya aranywa, izo ndya zigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umumarayika aragaruka aramukoma Eliya yari yagize intambara mwivuga butumwa, yari yagize intambara mu bikorwa by'Imana. Eliya yari yagize ubwoba, haragara igihe ahunga kandi araronka intege zo guhunga, ariruka arayanyaga aragenda arashika kure, mugabo ashika ahantu inzara iramuremvya. Hanyuma rero imurembeje cyavuga ati none ubundi ho ko mbona n'amaherezo ari ugupfa, sinogomba nkipfira hadoko mnumva n'intege ziheze ngumye ngaha mfe. Yeka ntiharagera kupfa mugabo uzopfa, ntiharagera kupfa mugabo uzopfa, naho urusaba ntiruza kuko ntiharagera. Abantu benshi baragomba kumenya aho bazopfira, mugabo je mbona umenga byaherukiye kuri Hezekiya ko muca mudekarara ngo ntimugende. Muraherutse kumva abantu babwirwa ngo ndakongeye, icaraho ngo uzongerwa. Ubu nta nuguteguza kubera muca mugorana, mukerekana ibikorwa, mukerekana ubugororotsi, mukerekana ubutore bwanyu. Naho Imana yokureka uzopfa, kuko amagufa azoruha, azobungwa, amagara azoyonga, urukoba ruzosaza, wewe wenyene uzogenda. Imana rero irungika umumarayika ati Eliya naharyamye hajya nibibazo n'intege nke, yararushe, genda umushira ivyo kurya. Ijambo Imana yambariye uyu munsi ngo nigiki kigomba kigutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbega nigiki?
Imana nishobora kukure kuko irakuramira irarungika integesha mugabo igomba kuramiriza ushika ihorebu ureke kugwa mu nzira. Tuname dusenga Imana. Unama dusenga Imana. Nta handi nsoma. Mbega nigiki ndaguhaye amasegonda makeya wibaze ati mbega nigiki kigomba kintandukanye n'urukundo rwa Kristo? Nigiki kigomba kigutere gusubira inyuma? Ibaze gato mu mutima. Ndahaye kaze umuntu Imana yarungikiye iri jambo nashikino irakongera iraguha amazi iraguha n'injya mugabo wongera ubandanye urugendo ntugwe mu nzira mpaka ushike ihorebu mpaka ushike ihorebu ku musozi w'Imana. Naho wicaye naho ugomba ubivemwo naho ugomba usubira inyuma Imana ivuze ngo subira ubyukurye ubandanye urugendo. Nigiki kigomba kigutere gusubira inyuma? Nigiki kigomba kigutere kugwa? Nigiki wo kwitwaza ngo urasubiye mu isi? Ibaze ugomba iki? Imana irazi ingorane zawe, irazi ibibazo byawe, irazi n'icyo usaba, ariko woye kwisabira urupfu oya ntiharagera. Imana igomba iguhe indya, igomba iguha amazi, igomba igushigikire mugabo ubandanye urugendo ushika ihorebu. Nturire, reka kurira, reka kubabara, reka kwitsitima, reka kwiganyira, reka kwiheba, vyose Imana irabizi. Kutarava mu ngoro y'Imana, kukiza kumva ijambo ry'Imana, ati nabajije ati none aka gakoko kubera iki kadapfa? Ko kamugaye, ko kakebanye izosi, ko gasigaye kameze uku, none ko kadapfa? Ngo nuko kakibasha kunoba, karacashobora kurya. None vyukurye unywe n'amazi ubandanye urugendo rusigaye ni rurerure kugira ngo ushike ku musozi w'Imana woye kugwa mu bugaragwa. Ndaguhamagara ndakwinginga wewe uri hariya hejuru kure ushobora kwibaza ngo hariya noshikayo gute? Hagurukira huri, ivyo ntibiguca intege. Hagurukira huri, hagurukira huri, hagurukira huri mugabo ubwira data ati ikimbabaje mu mutima, ikinteye kubabara, ikinteye gusubira inyuma, ikinteye guhagarika urugendo, ikigomba gitume ndabivamwo niki? Nigiki? Nigiki? Bibwire data. Tugomba dusenga Imana. Mwanya n'ubu nyene jewe nahamagaye uw'Imana yarungikiye rino jambo. Nigiki cyo gutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Tugomba dusenga Imana. Dusabe mwarimu sabiyumva, mwarimu sabiyumva Paul ashike ngaha. Ndabona hejuru hari abantu benshi bahagazeyo, mwagize neza guhaguruka, ariko mu mutima ufata ingingo yo kongera kubandanya urugendo, uramirize wongere ukora ibikorwa atakiguteye ubwoba, naho bwo burebure bw'abantu, naho bwo burebure bw'ibintu, naho cyo bicubahiro, naho byo bibikomeye, ariko uramirize urugendo. Kazi Data Imana uvyagiye ahera hahera mu bwami bwo mwijuru, turagushimiye kandi turaguhaye icubahiro. Turagushimiye mwami ko natwe ishengero ryo mu Kinama uratuzi, urazi iva hasi ryacu, urazi kwirirwa kwacu,
urazi iryama ryacu, mbere Mana urazi guhaga kwacu no gusonza kwacu, urazi amagorwa dufise. Nico gituma Mwami Mana waciye mu mutima w'umusavyi wawe. Erega uri Imana, urabona ibiri kure by'inyagaji bwina mu mitima y'abantu. Abantu benshi Mwami barafise umutwaro ubukene. Mbega ndarya iki? Mbega ndanywa iki? Mbega uno munsi ndaja gusenga? None rero wazanye muri iyi ngoro yawe uramuhumurije uciye mu ijambo ryawe. None Mana b'abantu bari bafise ibigomba kubatandukanya nawe, jewe sinobimenya ariko wowe urabizi. Ariko turasengeye kira rugo, turasengeye kira mutima, umutima w'umuntu ufukamiye umuryango wiwe, umutima w'umuntu ufukamiye urugo rwiwe, kandi n'umuntu ubwiwe wenyene. Bose turabasengeye, turasavye ijuru ryuguruke mu izina rya Yesu Kristo. Turasavye Mwami, turagusavye amaraso ya Yesu Kristo uyururutse, ugome udibikemwe umutima w'umwe wese avukamye imbere yawe. Ivyo umaze kubikora Mana, umaze kubikora, umaze guharira koza no kwezesha amaraso Mana yo mwijuru y'umwana wawe Yesu Kristo. Turasenze Imana, turasavye umugisha, turasavye wugurure mwijuru, turasavye wugurure ububiko ibigega vyawe, ibigega vy'Imana vyama bininahaye, vyama vyuzuye. Uhezagire kira rugo, uhezagire kira muntu wese ariko arakuganyira kuri iki na kiriya. Hari abafise intuntu, hari abafise amaganya Mana, hari abafise ubukene, hari abafise imyenda, hari abafise imyenda amadeni. Hariho abantu bafise amadeni Mana, kandi bamaze iminsi barara ubusa, ariko ukabakorera igitangazo ukabagaburira. Ariko ubu turasavye ugurura umugisha, inzuzi z'umugisha zitembe mu ngo z'aba bantu. Mana hezagira ubwoko bwawe, hezagira Mana ubwoko bwawe, hezagira abakuririmbira bakenye, hezagira abagusenga bakenye, hezagira abakristo bo mw'ishengero. Baha umugisha ubagirire neza, ubatera iteka Mwami, ubaha ico barya, ubaha ico banywa, ubambike, ubarihira amadeni. Mana uzoba ukoze, gira neza ubwoko bwawe. Barapfukamye imbere yawe, hari abapfukamiye ababo, abariko barasengera ababo. Mana yo mwijuru n'abasengera abandi bafise uwo mutwaro, mu izina ryawe ryera Mwami Mana uhezagira twese atanumwe avuyemwe Mwami Mana. Kandi turagomba igishinga ntahe cawe Mana, turagomba igishinga ntahe cawe kivuye kuri ubu butumwa bw'uno munsi, kivuye muri aya masengesho yo muri aka gatondo mu izina rya Yesu. Mana tugira igitondo ciza cyo guhezagirwa n'uhoraho. Uduhezagire Mwami mu buryo bw'umubiri no mu mpwemu hose, uduhezagire, utumara umugayo, utumara agakengegwe. Mana hari ababigenda naribanga bakabikorerako banihira mu mitima, ariko guhera uyu munsi Mana ubanezereze ubatwenze, kandi barenguke imbere yawe banezerewe. Uze udushingira intahe ko batugiriye neza kandi waduhezagiye. Urakoze Mwami, turagushimiye. Turasavye inzira zuguruke, z'iburyo zuguruke, iz'imbere n'iz'inyuma zuguruke. Ibikorwa bibi bya wa murwani Satani vyugaranira ibumoso mu izina rya Yesu. Ntihagire impwemu mbi n'imwe, igisigo c'imikosi mu izina rya Yesu ugifate mpiri, ukibirike, ucugaranira ikuzimu, ugikure mu ngo z'abera, uzikure mu miryango y'abera. Ariko Mana
mwami Mana, Mana ukuboko kwawe kw'iburyo nikumanuke, nikuze, 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 guhezagire, guhezagire, uduhe umugisha, uduhe umugisha, uduhe umugisha, abayakobo duhe umugisha uvuye mu biganza byawe Mana, duhezagire, hezagire ingo zabera, hezagire unuriya, duhezagire Mana, tugire neza, turagushimiye kandi urakoze kuri ijambo tugaburiye rivuye mu biganza bya mu bugombe bwawe Mana, uhabwe icubahiro uragorotse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Mwe mufukamye mugumu konyene, mugumu konyene, tugomba dusengera abantu ariko mwumvirize neza. Tugomba dusengera abantu. Umuntu afise ikintu amaze iminsi asengera, ikintu speciale, ntuvuge ibintu byinshi, Imana irazi byinshi ukeneye, ariko ijambo ry'Imana, ubundi mwanditsi yavuze ngo ngusavye ibintu bibiri ntarahwera. Ngomba mbaze umuntu afise ikintu kimwe canke bibiri bitarenga, kimwe canke bibiri asaba Imana, amaze iminsi asaba Imana canke agomba gusaba Imana ubunyene, avuga ngo ntarahwera, Mana unkorere iki kintu kimwe canke bibiri. Mwumvirize neza, uwo muntu naho yoba ari hejuru amanuke, uwo muntu naho yoba ari hariya inyuma amanuke, ukaburiyo turaguhaye ikaze, ni umunota umwe gusa. Ndabona muri benshi cyane, nimwegera aho nyene, nimwegera aho nyene, abo hejuru mumanuke, shiramwo gushaka, shiramwo kubigomba kandi munyaruke, mwegere, 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 mwegere. Imana yabwiye Eliya ngo vyuka urye unywe, ariko ubandanya. Imana yagomba kubandanya, ariko nawe usabe icyo ugomba, mugabo ubandanye urugendo kugira ngo ntuhere mu bwago. Tugomba dusaba abakozi b'Imana babanze bareke kubaza abo bantu, nimubanze mubareke. Ndasabye abakozi b'Imana mubanze mureke kubaza abo bantu, muhagarare, muhagarare mwese. Abakozi b'Imana muhagarare, dusengere aba bantu. Nimba wamaze kubwira Imana mu mutima ati ndagomba iki kintu ukinkorere ntarahwera, uce ubishira mu isezerano, unavyandike, ubishire no kukaratasi, ukabike, ugashire muri agenda canke muri Bibiliya. Igihe cyose uze wame wibuka icyo wasavye Imana utarahwera. Imana igomba iguhe indya zo kubandanya urugendo, uze wame wibuka ngo nasezeranye n'Imana kubandanya urugendo. Tugomba dusenga Imana, bakozi b'Imana, tugomba dusenga Imana. Nsabe mwarimu Serafi yongere ashike ngaha, na mwarimu Michel bashike ngaha, basengere iri shengero. Imana igira icyo irikoreye. Hariho imibabaro, hariho imitwaro, hariho ibintu bibabaje abantu, hariho ibyo basabye, ariko isezerano ry'Imana rivuga ngo ubandanye urugendo, ubandanye urugendo, nanje ndaguhindya n'amazi bigushikana ku musozi w'Imana i Horebu. Yesu abagirire neza cyane. Bwana mwenye uwezo na mamlaka, asubuhi hii neno lako limeanguka, nalo limeanguka katika mioyo ya binadamu, mioyo ya kanisa, mioyo ya wale waliooshwa kwa damu yako Kristo.
Nina imani kwamba hakuna aliyekuja kwako akarudi mtupu. Mara ulipokuwa hapa chini ya jua katika ile miaka mitatu ya Injili, neno lako linatuambia kwamba wote waliokujia baada ya kufundisha na kuhubiri walipata msaada. Walipata msaada. Walipata msaada. Na msaada wako ni huu, kwamba neno lako linasema ni nini naweza acha sisi kutengana na upendo wa Mungu? Nini? Hili ndilo swali asubuhi ya leo. Ni nini tatutenga na upendo wako Mungu? Je, ni njaa? Ni kuwa uchi? Ni magonjwa? Ni mauskini? Upanga na kifo? La! Hakuna kitakachotutenga na upendo wako Mungu. Yesu, leta imani hii ndani ya watu wako. Leta imani hii ndani ya huyu dada. Leta imani hii ndani ya kijana mvulana. Leta imani hii ndani ya huyu mama. Leta imani hii ndani ya baba huyu. Leta imani hii ndani ya bikize. Leta imani hii katika Wakristo wote kwa jumla asubuhi ya leo. Wasimame wakiwa wanajua kwamba hakuna chochote kinaweza kuwatenga na upendo wako. Hakuna chochote kinaweza kuwatenga na upendo wako. Upendo wako ni mkuu kwao. Wapatia imani ya Shadraka, Abednego na Meshake. Waliposimama mbele ya tanuru ya moto, walipewa maagizo ya mfalme, lakini walisema, mfalme na uishi, sisi hatuwezi. Hata kama kuna kuwa mbele yetu ajali ya kifo, kuna kuwa mbele yetu dalili za kufa, tuna imani na Mungu wetu anaweza kutuondoa mbali na makali ya moto huo. Nini? Swali hili libaki ndani ya kila mmoja wetu. Ni nini? Ni nini? Na ufundishe kanisa lako asubuhi hii. Kila mmoja yumo katika darasa lako la mbingu, darasa la wokovu, darasa la imani. Aanze kuangalia ni nini yenye kuwa mbele yake, nini naweza kumutenganisha katika njia anazoziendea, katika maisha anayoyapitia, katika unyumba aliyoujenga na mke wake na mume wake, katika familia amezaliwa ndani, katika majirani amekwenda kuzunguka ndani, katika kazi anazozitumika, ziwepo huduma zake kibinafsi, ziwepo huduma za kuajiriwa, ziwepo huduma. Watu wanasumbuliwa kwa njia tofauti. Kuna wanalia watoto. Kuna wengine wamezaa lakini wana kilio. Watoto wameshindikana ndani ya maisha yao. Kuna wenye kuwa na waume wamewatatiza katika imani. Kuna wenye kuwa na wake wanawapatiza katika imani. Kuna wenye kuwa na maisha duni, maisha fukara. Mungu mwenye rehema, leo ahadi ionekane kwao. Ahadi hii ionekane kwao kwamba hakuna kitu kinaweza kuwatenga na imani yako. Maana unasema hata majaribu yatakapokuwa mengi na kupindukia kiasi cha kuizidi imani yenu, mimi nitaonekana na nitafungua mlango, nayo majaribu yatapita. Basi asubuhi hii fungua mlango huu. Mlango ufunguliwe kwa huyu mama, majaribu yake yatoke. Fungua mlango huu kwa huyu baba, majaribu yake yaondoke. Fungua mlango huu kwa kaka na dada, kwa msichana na mvulana, kwa mwanafunzi, kwa mke mwenye kujenga unyumba, kwa mume mwenye kujenga unyumba, yule anayekosa kazi, yule anayekuwa na kazi ya matatizo, katika familia zote. Fungua mlango, maana majaribu ni mengi. Kama tungitoa nafasi kwa kila mmoja jieleze hapa, hatungeliweza kutoka hapa. Tuna mengi yanatufunga, tuna mengi yanatuziwia, tuna mengi ya kuvunja mioyo, ya kuturudisha nyuma. Mungu, mwimbaje naimba, eti majaribu ni mengi, kuna ya kuvunja moyo na miiba ipo, lakini fungua mlango. Fungua mlango. Asante kwa kuwa ulisema kwamba wewe uko shahidi wa kweli na mwaminifu. Wewe ni amina. Ukifunga hakuna wezaye kufungua, na ukifungua hakuna wezaye kufunga. Funga milango ya majaribu. Funga milango ya kuwavunja watu wako imani. Funga milango ya kuwapotosha hata waache mapenzi yako. Funga milango ya kuwatenga na wewe, na wewe uende kuifungua milango ya baraka. Pokea baraka. Pokea baraka za Bwana. Pokea mlango wa kufunguliwa kwako. Pokea mlango wa kufanikiwa kwako.
pokea siku ya uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. Tuna imani kwamba leo vitakuwa vyombo vya kuendea ndani. Leo vitakuwa vyombo utakavyovitumikisha. Leo vitakuwa vyombo utakavyojitukuza ndani, kama ulivyofanya kwa yule punda. Ukamwambia nenda, mumwambie yule mtunza mda ule kwamba Bwana namuhitaji. Bwana hitaji watu hawa kwa asubuhi hii. Wahitaji watu hawa kwa asubuhi hii. Uwahitaji watu hawa kwa kama ulivyompenda na kumfungua yule punda. Naye alipofika kwako, punda na mwanapunda walikuwa huru, na ukampandia, na Yerusalemu ikaonekana kuwa na utukufu. Na Yerusalemu watu wakaishangalia punda iliyokuwa imefungwa. Kuna punda zimefungwa hapa, kuna punda zimefungwa. Mungu zifungue leo, uwe ziendeyeko leo, zipate utukufu leo, zitandikiwe vitambaa njiani leo, zifungiwe mitende, matawi ya mitende zipungiwe leo, sio kesho, leo. Asante Yesu. Amena. Mana turagushimiye. Turashimye uri Imana yera, kandi uri Imana igororotse. Wabwiye Mose ati zana abantu mu ihema ry'ibonaniro. Abantu barinjira mu ihema ry'ibonaniro, umwe ahagarara ku muryango, undi ahagarara ku wundi. Naba barahagaze imbere y'ihema ry'ibonaniro bagomba kubona ikiganza cawe. Ubwiza bwawe turasabye Mana bwururukire muri bano bantu, babona ikiganza cawe. Kandi warasezeranye ngo ico muzosaba cose muri iyi ngoro nzogikora. Raba ico umuntu wese agukeneye kugikore mu izina rya Yesu. Babona ikiganza c'Imana. Turabohoje bijya byose biboshe, turabohoje mu izina rya Yesu. Turabohoje hari bimeze nk'imigozi by'ibifashifashi, mu izina rya Yesu turabifasha mpiri. Turasabye abantu bawe baba bidegembya, kuko barakeneye impamba kuri ikirenga zuba ntibagwisari. Ugendane nabo, muhemu wawe yerabe kuri bo, ikiganza cawe kibabeko, buzura ububasha bwa muhemu yera. Umaze kubuzuza ububasha bwa muhemu yera, ubahezagire. Ico umuntu agusaba ugikore mu izina rya Yesu. Ari ukeneye akazu kamuhe, ari ukeneye umwana umumbuhe, ari ukeneye gukizwa kizwe, ari ushaka kutunganywa gose atunganywe gose mu izina rya Yesu. Turakeneye umwaka utarahera kumva igishinga ntahe cyaya masengesho. Ubishure ubabera Imana, bakubera abahungu n'abakobwa. Saba gusaba ari hano. Mose amaze gushika imbere y'ihema ry'ibonaniro, hari abagumye mu ngo zabo, ubasha bwururutse bwabasanzeyo. Aya masengesho asange bene data mu mihana, iyo barubahezagire, iyo barubakoreko, ubwiza bwawe bubabeko, kubera abagororotsi bari imbere yawe. Uyu mupapa umuhica umutima wiwe ugomba, uyu mumama umuhica umutima wiwe ugomba, uyu mwige umuhica umutima wiwe ugomba, uyu musore umuhica umutima wiwe ugomba, uyu mutama n'umutamakazi ubahica umutima wabo ugomba. Ubakomereza imibiri n'imitima, kandi ubahezagiye no mu buryo bw'umubiri, bagira ikibafasha, bagendane nawe. Ujya yiyugumbira turabyirukanya mu izina rya Yesu. Ariko turasabye ugurure marembo. Hariho udafite ashobora kurya uno munsi, ejo araba akabona hazogikura, umuhezagire, abona ikiganza cawe. Hariho umuntu yoba apanze, abona hakura amafaranga ataho yakura, umuhezagire mu izina rya Yesu. Aronka umugisha wawe. Urakoze. Nta kizodutandukanya n'urukundo rwawe. Naho yoba amagorwa ameze gute, wamana natwe ukabinyusha ibibazo dufise. Urakoze, uhezagira ishengero
ubwiza bwawe bube hano mpemu wawe agendane nabo ukiganza c'Imana kibabeko ico bazokoza ko amaboko cose kigira umugisha mu izina rya Yesu niho tubisavye amen. mugume muhagaze dusabe mwarimu Pierre asenge nk'amajambo nk'abiri canke atatu. Tugomba tuvume impwemu mbi, hariho ubumuga ubugwayi abantu bagendana bimwe vyayobeye n'abaganga, hariho impwemu ziko zirayerera ziriko ziravunagura abantu amaguru. Tumaze kubibona dufise abantu bacu muri korale y'abagabo bagize iminsi bagira amasanganya bavunagurika amaguru. Mwarimu Placide yaravunitse ukuguru, Elia yaravunitse ukuguru, hariho n'uwundi yitwa Barenga Jamari nawe yaragize isanganya aragira ingorane ku maguru, n'abandi benshi tutamenye bari hirya no hino. Nubwo bugwayi bwo munda, ibihute n'ibivyimba n'izindi ngwara mutaramenya ziriko zigendagenda mu bantu b'Imana, izitera abantu bugumba, tugomba tuzivume. Ngomba nsabe abakozi b'Imana, umuntu wese agira ingwara vuma, naho yovuga mu mutima mugabo tuvume ivyo bisigo bihagarare mu bantu b'Imana. Hari n'ikindi ngomba nsabe mwarimu Bariteremi atwemerere anyemerere muze gushira igiseke hano cishimwe, abantu batange ishikanwa gishimwe. Umuntu wese atange ishikanwa gishimwe, cyane cyane kuri abantu bemeranya n'Imana ko hari ikintu Imana ibakoreye uyu munsi. Baratanga ishikanwa gishimwe ngaha, bashire mu giseke babashirireho. Ndabibasabye, mwabona atacoba gipfuye murabikora. Tugomba dusenga Imana kazi. Yo urakoze papa, turagushimiye turagukengurukiye. Uri Imana utari Bayali, uri Imana utari Dagoni, kandi Imana uri hano, uri hano, uri hano, uri hano, uri hano. Uri hano, uri hano, uri hano. Wavuze ngo babiri canke batatu nibakorana mu izina ryanje, mu izina ryanje, mu izina ryanje, izina ryanje nzoba ndaho hantu. Mu izina ryawe rero Yesu turi hano, tudakoranijwe n'ibindi, dukoranijwe n'izina ryawe. Twumva amajambo yawe, twumva indirimbo zawe, twizera izina ryawe, mw'iro ryo zina nyene Mana. Haleluya, haleluya. Umwanya nuwawe Mana. Kora, 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 kora. Hari ivyo watwemereye, hari ivyo watwemereye. Ijambo ryawe ndarikunda Yesu, ndakunda ijambo ryawe, ndakunda ijambo ryawe. Wavuze ngo ndabahaye ububasha kumwemu mbi zose, kumwemu mbi zose, kumwemu mbi zose, imwemu mbi zose, imwemu mbi zose, aho ziri, aho ziri, aho ziri, aho ziri, umuriro, umuriro. Ewe wa mwemu mbiwe, wa mudaimoni uteza amasanganya, turaguturije, 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 turaguturije mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushima Yesu, ndagushima Yesu. Ntare yo mu muryango wa Yuda, ntare yo mu muryango wa Yuda, ngwino wivuge rero, ngwino ukora igikorwa, ngwino 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 ukize, ngwino mugurure, ngwino mugurure, ngwino mugurure, ngwino mugurure, ngwino mugurure, ngwino mugurure. Abagwaye imigongo bamuguruke mu izina rya Yesu. Turagomba ibitangaza bikoreke hano mu Kinama, haze humvikane yuko Imana iri ku musozi wayo, kandi ko bakozi b'Imana bakiriho, abakozi b'Imana bakiriho, bakozi b'Imana bakiriho. Byaramenyekanye ko abakozi b'Imana bakiriho igihe ca Eliya i Karumeli. Biramenyekana Mana kugifisa abakozi, ushingira nta bakozi bawe. Eliya arahamagara Imana, atewe Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bimenyekane, 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 bimenyekane kuri iyi ngumba, bimenyekane, bimenyekane, bimenyekane. Abazovyumva bose bazamenye ko mu Kinama hari Imana, hari n'abakozi bayo. Urakoze Mwami Yesu. Turagomba ngukiza ingwara z'amaso. Hari abantu Mana amaso
amaso amanere aguma aduga ku bubasha waduhaye mu izina ryawe. Muri iryo zina rya Yesu tuhagaze mu izina rya Yesu, ewe wa gitero cy'amaso mu izina rya Yesu. Haleluya. N'abaritimayo waramukoze ko arakira arahumuka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abagwaye kanseri zo ku mabere, abagwaye kanseri mu nda, bagwaye ibihute, abagwaye ibihute, abagwaye ibihute, abagwaye ibihute, abagwaye ibihute. Mana injira, injira, injira mu nda, injira mu nda, injira mu nda. Kristo Yesu injira mu nda. Haleluya. Turagomba operasyon y'ijuru, operasyon y'ijuru. Ngwino bage bino bihute bibage mu izina rya Yesu. Iyi kanseri iturigwe n'umuriro wo mwijuru mu izina rya Yesu. Nibagenda kwa muganga, niba bapima bazi bavuga ati mbega wowe Imana usenga ni Imana nyabaki. Haleluya, haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Mwami. Turasengeye umuntu wese yihebuye diabete, igitero cha diabete. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ijambo ryawe tubwira ngo muzorambika ibiganza ku bagwayi. Ndabahaye ububasha bwose bwo kurambika ibiganza ku bagwayi. Muzomugurura, muzozura n'abapfuye. Ivyo turavyemera kuko wabivuze, sumuhisi wabivuze ni Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Wavuze ngo Mwami ijambo ryawe nirizogenda ubusa, kandi urinda ijambo ryawe ngurishitse. Ijambo ryawe, ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe ryeganije amagufa mu gihe cya Ezekiyeli. Igufa yonderana n'irindi. Turasenga abafise ingwara zo mu magufa, amagufa barya, amagufa barya bari mu mihana, amagufa ariko nabarya mu izina rya Yesu. Ubugingo bubazemwo. Haleluya. Urakoze Mana, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri kurakora, turagushimiye kuri kurakora n'uyu munsi. Hapana ejo cyangwa hirya y'ejo turagomba kubona. Eliya yavuze ngo uyu munsi bimenyekane, bimenyekane, bimenyekane. Nibashika mu mihana yabo bavuga ati uyu munsi byamenyekanye, Imana twasenze ni Imana nyamana. Urakoze Yesu, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kino gisigo kivunagura amaguru y'abantu bawe Mana. Mu izina rya Yesu turakivumye, turahera. Wavuze ngo icyo muzoboha, icyo muzoboha mw'isi no mwijuru kizoba kiboshe. Turabohesheje uyu mudayimoni, uyu mudayimoni. Aya masanganya yabaye menshi mu ntara za ruguru, mu gisagara, mu kirere, mu biyaga. Mu izina rya Yesu turagomba Mwami wiyerekane nk'Imana. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi kubikoze. Amashimwe n'impundu n'ivyawe, turiteza amashimwe kuri wewe. Haleluya. Natwe tuzogukorera nk'uko abarimvyi barimvye, tuzokwamamaza. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Wowe ukora cyane birengeye ivyo tugusaba, ivyo twiyumvira. Amashimwe n'impundu bikage ku Mana yacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Akoze abumvise ijambo ry'Imana bakagizera Yesu abahezagire.